gospel. So your disciples, when you leave, should remain in the Lord. If you're not physically present, if they're not hearing you preach, you're not in their house, you're in the DRC, you're on the other side of Burundi, your disciples should remain in the Lord. If you go through the process of sharing this hard truth, I promise it will happen. Jesus, you were the ultimate individual that made disciples. And I know we're not perfect. I know we can't do it exactly the way you did it. But I thank you for modeling an example. I thank you through Scripture you've showed us how we can walk it out. And Jesus, I even have hope that you lost the disciple in Judas. But you didn't stop. And God, I just pray over every individual in this room that you would release a spirit of obedience. That we begin to walk out the Great Commission. Fill us up with courage. Fill us up with boldness. And may we be sensitive to the Holy Spirit. I'm asking that you bless these people here today. And thank you for their humility in this room. I thank you for their soft hearts in this room. And God, I'm asking in the name of Jesus, you stir their hearts till we see a move of God. In Jesus' name we pray. Amen. Amen. Mazina nitwa Ndikumana Samuel, nkaba ndi umurongozi akurira abandi mu ishengero Redeemed Church of Burundi, ikaba risanzwe rikorera hano muri komine ya Muha, ni naho n'icicaro cyanyu kiri. Egome uno munsi bahejeje kwigisha kubijanye no kwihana, ubaye umunsi ugira gatatu. Mbega zino nyigisho mwazibonye gute? Mwabonye zitandukaniye he n'izindi nyigisho mwari maze kumva cyangwa mwari maze gutanga? Mu bisanzwe nk'abakozi b'Imana twari tumaze kumva inyigisho nyinshi, ariko inyigisho z'uno munsi ikintu nyamukuru zikoze ku buzima bwacu, zitwibukije igikorwa cyo guhindura abandi kuba abigishwa, intambuko zitandukanye umuntu akoresha kugira ngo ashobore guhindura abandi abigishwa. Kandi muri zo ntambuko zitandukanye harimo ikintu gihambaye twayibukijwe cyuko umuntu agomba guhindura uwundi kuba umwigishwa, ategerezwa kubanza kugira urukundo kandi akarondera n'uwo muntu akamusanga ahari, akamushikira ahari, mbere akanamwumviriza, bikenewe mbere akanamusengera. Izo zose ni intambuko twayibukijwe zikoreshwa mu guhindura abandi abigishwa. Mu majambo ko tumaze kwakira izo nyigisho, abazakiriye twese twashoboye gushwara mu makaritiye kugira ngo dutangure gushira mu ngiro izo nyigisho, kandi hakaba hakoretse igikorwa cyo kubwira abandi ubutumwa bwiza, kandi abatari bake bakaba bafashe ingingo yo kwakira umwami Yesu nk'umwami n'umukiza ubugingo bwabo. Muramaze kuba twanze Imana Capitorine. Egome mwamye mwivuga butumwa, mbega vyagenze gute? Tuyagira ukuntu vyagenze. Ego ivuga butumwa ryari rimeze neza cyane, twaguwe neza, batwakira neza, badufata neza, ukuri turashima Imana cyane. Vyagenze gute mwiko musigura nkuko mwari kumwe n'abantu, mwabigenjeje gute mu kubwira ubutumwa bwiza abantu mu kubihanisha? Kubihanisha umwe wese yakubwira ikimutsigirije, akakubwira ingene bimeze, hamukamwandikira, wejeje kumwandikira hamugashikiriza ivyo wamubajije yakwishuye. Mwabonye vyoroshe?
Ntibyari byoroshye ariko ni urugamba ariko byari bimeze neza mu nyuma byagenze neza. Mbega kugira ngo mubishobore mwisunze aho amajambo mwihe mirongo mwakoresheje ubuhinga bwayo? Twakoresheje imirongo, icya mbere twakoresheje urukundo, bwa kabiri kumvira, gutahura, nuko byagenze. Izina nitwa Liberate Ngendangezi, ni umwungere w'ishengero CFIC Christian Faith International Church. Egome, uno munsi mwari mu nyigisho, umwe ku bwanyu mwungutse iki? Twungutse byinshi cyane, twatanguye kumenyeshwa umwigisho wa Yesu icyo ari cyo n'ingene yifata n'ingene abameze, ko ategerezwa kuba aciye bugufi kugira ngo yigishe uwundi, uwo yigishije nawe ashobore kuba umwigisha w'uwundi, ugende urabura ukurikirane gushika ku iherezo. Hanyuma inyuma y'izo nyigisho mwahakuye iki? Inyuma y'izo nyigisho twahakuye umuntu wese yogerageza guca bugufi akigishwa, hanyuma akongera akamenya kumviriza abandi, akamenya kubatahura, akamenya no kubiyegereza. Egome, mwagiye mu ivugabutumwa, mbega ivugabutumwa ryagenze gute? Ryaboroheye bivanye n'inyigisho mwari muhejeje kuronka? Bivanye n'inyigisho twari tumaze kuronka byatworoheye cyane. Washikira umuntu ukamuramutsa, ukamuyagisha n'akanyamuneza, hama ukamwereka akamaro ko kuba umwigisho wa Yesu n'icyo we wungutse, bigatuma nawe yumva agira igishika cyo kumenya uwo Yesu ari we n'icyo nawe agiye kunguka muri kazoza. N'izahe ntambamye mwahuye igihe mwariko muragisha? Igihe twariko turagenda batubaza ibibazo bitandukanye, ariko ibibazo kenshi babaza ati none mutushize muri ico gikorwa ko tumufise amakaramu n'utuntu mwandikako tuzoronka iki? Twabasigurira yuko igihambaye ari uko bokwizera Yesu nk'umwami n'umukiza mu bugingo bwabo, ibisigaye bakazunguka ivy'ijuru. Turashimira Imana kubera ko twahereye muri Ntahangwa kandi tuba duteze abantu 1000 abakozi b'Imana bazotegura abandi, ariko dushitse twasanze barenga dushitse mu Kabezi hoho duteze abantu 1000, twashe turonka 1500. Anye turi ni muri Muha twashe kuronka 2200, abantu 1000 tuba duteze. Kuvuga ko abantu bakwitavye kugira ushimishije. Mbega mwavuze ko igitigiri cy'ababa 3 n'abandi, mbega mutubwira abo bose bemeye kwinjira muri iri shuri ry'inyigisho cyane abiyemeje igitigiri cy'abiyemeje kwinjira muri iri shuri ry'inyigisho? Bose ntibashoboye kwiyemeza kwinjira mu gitigiri cy'abagiye kuguza amashuri, ariko urugero ibice 70% bashoboye kwitaba izi nyigisho, bamaze kwerekana ko bafite inyota y'uko amashuri bashobora kuyakira iwabo. Banatanze nimero zabo za telefone, bariyandika ku karata. Inyigisho muziravye mubona inyigisho abantu baronkejwe zarabashitse ku nyota? Ikimenyamenya yuko inyigisho baronkejwe ku nyota, ko ibitigiri biguma byongerekana, kandi by'ukuri abarundi bamaze kubona ko ubutumwa bw'ibitangaza, bamaze kubona ko harimo ibitangaza abantu babwirwa ibishike, ariko ubu bamaze gufata ingingo y'uko bafata ubutumwa bwo kwihana, kuko hamaze kubaho kwihana haza ibihe byiza by'imemburo ijambo ry'Imana. Uno munsi n'umunsi wa nyuma muriko muraja mu nteguro y'ikorane cya mbere kizotangura ku munsi w'ejo, mwotubwira ingene bitondetse? Ibintu ejo biratondetse neza cyane, kuko iki gikorane kirafise ibisata bitandukanye, kandi bimwe biriko birakora. Mbere mu bisata bigize icyo gikorane n'igisata cy'imenyeshamakuru barimwo, kandi bari ku kivi, turabibona ko babyifatamo neza. Ni ikimenyamenya kitwereka ko
igikorane cyo gitondetse kuko ubu twarumvise ku kivi bariko barabikora kandi babikora neza. In other words, you want to help them find God's purpose for them in their life. Ugomba rero kubafasha mu yandi majambo kumenya intumbero y'Imana mu buzima bwabo. Anybody can relate with somebody and go to a football game. Uri unashaka kugenda igendera n'undi muntu bagakina umupira w'amaguru. Anybody can go hang out in the village together. But in order to make disciples, you got to start establishing who they are in Christ. So I want you to go to Mark 6:6b. If you can, go to Mark 6, verse 6. Mark 6, verse 6. It says, now he was going around the villages in a circuit teaching. And Jesus summoned the 12 and began to send them out in pairs and gave them authority over unclean spirits. He instructed them to take nothing for the road except a walking stick. No bread, no traveling bag, no money in their belt.